Kuva mu mwaka wa 2018 gushika 2021 imiryango irenga 56,000 ifise amikoro make gusumba iyindi yatowe mu ntara za Karusi, Gitega, Kirundo, Ruyigi yarafashijwe n'umugambi MERANKABANDI. Muri ico kiringo iyo miryango yaronkejwe imiriyaridi zirenga 33 z'amafaranga y'amarundi yiyongerako inyigisho mperekeza. Ivyo byatumye iyo miryango iva mu bukene yitunganiriza imigambi yo kwiteza imbere, ihindura uko yaribayeho mu kibano, ironka uburyo bwo gutekanya kazoza. Bivanye nuko uwo mugambi MERANKABANDI igice ca mbere wagenze neza, Reta y'u Burundi ifadikanije n'Ibanki y'Isi babonye ko uwo mugambi MERANKABANDI wokomezwa bakagwiza itunga n'ubuzi, niko kwemeza umugambi MERANKABANDI igice ca kabiri, MERANKABANDI Cash for Jobs. Uwo mugambi MERANKABANDI igice ca kabiri uje ushimangira uwa mbere, ariko wo ukazokorera mu gihugu cose. Umugambi MERANKABANDI igira kabiri ishingiye ku mugambi w'ibanze MERANKABANDI ya mbere. Ni ukuvuga yuko ivyagenze neza mu mugambi w'ibanze birabandanywa. Ivyagenze neza navyo vyari ya mfashanyo ya mbere y'amafaranga itangwa ku miryango ikenye gusumba iyindi, igatangwa mu gihe kizwi kandi umuntu ashobora kumenya ahazoyaronkera. Ivyo rero bizobandanya ariko twongeyemwo n'akandi kantu gufasha abantu bahuye n'impanuka mu vyerekeye ubutunzi bwabo, impanuka zikiza coronavirus, naho tuzi ko kitakaze cyane ariko turazi yuko ingaruka zayo zozo ziriho. Hariho rero imiryango yaciye igwa mu bukene, bifuza yuko umugambi MERANKABANDI ishobora gusahiriza cyane mu bisagara binini, ishobora gusahiriza kugira ngo nabo basubire baduge, ntibagume bari muri ca gice cy'imiryango atana kimwe ishobora kwifasha. Uburyo bwatekanijwe na Reta ifashwe mu mugongo n'Ibanki y'Isi yose ni imiriyoni 150 z'Amadorare y'Abanyamerika. Uwo mugambi rero uzoshikira igitigiri naco nyene kinini c'imiryango ikenye gusumba iyindi, ibihumbi 145. Ikindi cahoraho kandi kizobandanywa ko cagenze neza cyane ni za nyigisho mperekeza, kuko mubizi mu mugambi MERANKABANDI ntidutanga amafaranga gusa, mugabo tuyaherekesha imfashanyo ya kabiri ikomeye, ariyo mfashanyo y'inyigisho n'imigambi yose iherekeza iyo mfashanyo. Ivyo rero tuzobibandanya gose, kuko twarabonye ko ari ivyo bituma iyo mfashanyo y'amafaranga ya mbere igira akamaro, kuko abantu baca bamenya ingene bakoresha iyo mfashanyo kandi bagatangura no kwinjira mu vyerekeye kuduza umwimbu wabo, haba umwimbu w'amafaranga haba n'umwimbu w'ubuzima bwiza. Ariko hariho kandi n'ibisata bishasha. Igisata gishasha nico nyene cyo kugwiza umwimbu. Yego cahoraho kuko twabonye neza yuko abari mu mugambi MERANKABANDI muri uwo mugambi w'ibanze badugije vy'ukuri ubutunzi, badugije umwimbu. Ariko mu mugambi wa MERANKABANDI ya kabiri tuzoshimika gose kuri ico gisata, niko karusho bizanye, kuko tuzobaherekeza gose, tubashigikire gose ingene biyumvira ubwa mbere na mbere iyo migambi yo kwiteza imbere, ingene bayitunganya n'ingene bayishira mu ngiro. Bazoba bafise abantu babaherekeza bavyize cyane, babaherekeze gose kugira ngo batore imigambi irashe, imigambi ishobora kubagwiriza umwimbu, imigambi ishobora kubagwiriza ubutunzi, kandi bashobore no kuronka ingene ivyo bashoboye kugwiza bashobora kubidandaza. Umugambi rero ukabashikana kwitunga rinini ya gusumvya uko vyahora. Nico kintu gishasha. Mbere no mu bisagara tuzokongeramwo ko ugwaruka bazokwiga kugira imigambi n'ingene bashobora kuronka akazi, kuko bazoba bashoboye kwiga gusumvya ingene batunganya imigambi, bakaronka ibikwiye kugira ngo bonyene bashobore no kuronka akazi bahiganwe hamwe n'abandi. Muri uwo mugambi MERANKABANDI igice ca kabiri hatekanijwe ko ushigikira impunzi ziri mu gihugu n'imiryango y'abasangwa yegereye amakambi, hatibagiwe n'abarundi bahunguka. Abo bahunguka bokumva neza yuko bafise imfashanyo, bokumva neza ko bafise imfashanyo kubera bazokwinjira vy'ukuri muri ya miryango iba ikeneye gufashwa bisanzwe.
naho atobaye iki gisata gifasha impunzi bo kwinjiramwo. Twarabibonye mu mugambi wa mbere ahari abari bahungutse benshi barinjiye mu mugambi MERANKABANDI, kuko kuvyo twafatirako twasanga batereza kujamwo, usanga babaza ingene imiryango ibayeho. Iyo miryango nayo ihungutse iba ari imiryango ikenye, imiryango itarimye, imiryango idafise ikibiyibeshaho neza. Ni ukuvuga yuko baca binjira mu mugambi MERANKABANDI aho bari hose. Noneho ko umugambi uzokwira igihugu cose, murumva aho bazoba bari hose bazoshikirwa n'umugambi MERANKABANDI. Iki gisata rero congera ko abandi bantu batoshoboye gufashwa arabo bari mu makambi y'impunzi, kandi n'uburyo bwaronswe n'uburyo bwaronkejwe iki gisata n'uburyo bundi buva ahandi hantu, buva mu kindi gisata c'abadufashije ababuza bufasha gusa ico gisata c'impunzi, kugira ngo nabo nyene kubera ari iteka ry'igihugu twame turiko turashikiriza imigambi yose ifasha abatishoboye imice yose, nk'uko umugambi w'igihugu gukinga no gutekanya kazoza ubivuga yuko ihangiro ryawo ari uko abantu bose abene igihugu bose n'abakibamwo bafashwa bakaronka ibikenewe kugira ngo bakingirwe batekanye na kazoza ku buzima bwabo. MERANKABANDI Cash for Jobs waramaze kwemezwa na Reta y'u Burundi ne banki y'isi kugira ushigwe mu ngiro ku kiringo c'imyaka 5, ni kuva mu ntango ya 2022 gushika 2026.